kuri radio na televiziyo y'u Burundi. Uno munsi muri kumwe na Kanyoni Barushimana akaba arengeye kubasikiriza makuru y'uno munsi. Kubaho bibaza yuko President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump ari umusazi, uno munsi ho yarengeje. Donald Trump yatangaje uno munsi yuko agiye kwitoza kuba umuperezida w'u Burundi. Ni mu mwambirizi. Barundi, namwe Barundi kazi. Kwizina nitwa Donald J. Trump. J risigura jewe. Niyo mwarize na mukantora nzobazanira Amerika ngaho mu nzu iwanyu. Jewe ndakunda Burundi. Sindabona Burundi sinzi yo butumbereye. Sindabona ikirenga. Nta n'umuntu nzi abi Burundi ariko ndabukunda. Ejo mwijoro jewe n'umugore wanje turaba ku ikarata y'u Burundi. Umugore wanje mwiza yonze Melania. Yarakunze cyane intara ya Gitega. Kubw'ibyo nzoyimugorera. Abanyagitega murondera iyo muje. Icyakabiri nzofata Bujumbura ndayifute ndayita muri Tanganyika nzane New York City. Ikindi naco tuzokubaka urukuta runini rukomeye rurerure rukayangana. Ni bande bazokubaka? Abanyacibitoke kuko batumariye ibitoke. Barundi niyo mwanyizera mukantora tuzotsinda ibintu byinshi bike byinshi tubite no muri Tanganyika. Murakaze cyane mwari kumwe na Donald J. Trump. Thank you. Thank you. Nyakubahwa Petero Nkurunziza nawe ntiyatevye kumwishyura. Ni mu mwumvirizi. Niyo yahirahira kaza ngaha mu Burundi tuzomufunga azorara hariya mu nimba. Twebwe icyo dukora ngaha nukujya tugasenga tukaryama. Amahoro y'Imana bane. Si Perezida Petero Nkurunziza wenyene yagize icavuga. N'abanyagihugu bamwe ntibatahore catumye Donald J. Trump aza kwitoza kuba umuperezida w'u Burundi. Ni mu bumvirizi. None ga Amerika yamunaniye cyane. None ashaka guta abanyamerika ngo aze ngaha. Nta muvyeyi atabana biyo ngo aje kurera abana b'undi muntu. Ubwo n'ubusambanyi akomigwe yigwe muri Amerika ntasakize ukuguru kwe ngaha mu Burundi bwacu. Ubwo n'ubusambanyi kandi Imana izoba. Ku bantu bose bashoboye kurana n'amakuru y'uno munsi hari icyo mubivuzeko. Mwari kumwe na Kanyoni Barushimana mubwira umunsi mwiza.